nyakubahwa abafatanyabikorwa ba Innova Microfinance, abanyakubahwa batumire bahiye umwe wese mu cyubahiro ciwe, tugira amahoro. Tugisanga mu mahoro ibikorwa by'iterambere bishingiye ku buhinga bwa none mu Burundi. Kuri uyu munsi kuri hejuru akanyamuneza kangere kutanguza icese igisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none bwa Burundi Pay. Burundi Pay ni igisata cyatangijwe n'Banki Nkuru y'Igihugu muri wa mugambi wo gushyira mu buhinga bwa none ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Igikorwa kije gushyigikira no korohereza abenegihugu n'abafatanyabikorwa bacu mu mice yose igize ubuzima bw'igihugu. Ishyirahamwe rizana no kuguranana Innova Microfinance ryasigaye inyuma mu gushyira mu ngiro uwo mugambi w'igihugu uzoterera igasanzwe iterambere rusange, cyane cyane iba mugambi wo gushikana igihugu cyacu imbono kazoza kuri Burundi twifashe umwaka w'2040 y'uburundi uteye imbere umwaka w'2060. Innova Microfinance isanzwe izwi mu migambi yayo yo gushyigikira abarimyi mu burimyi n'ubworozi. Ubuhinga bwa none buzotuma guhanahana amafaranga binyaruka, kuko n'uzoba afise agatelefone ngendanwa gatoya azoshobora kuronka serivisi za Burundi Pay. Mu gutanguza igisata cyo guhanahana amafaranga ya elegitoronike, intumbero nyamukuru ni uko abarimyi, abadandaza, aborozi, barahingura ibitandukanye hamwe n'abafatanyabikorwa bacu bose bashaka kuronka no kurungika amafaranga atantambamizi imbere cyane umwanya bataye bakoresheje ubuhinga kuri ngenwa zabo. Iki gisata kije gukura imiruho n'inzitizi mu buzi bwa buri munsi, kije gutuma amafaranga y'abasanzwe bagana Innova Microfinance akomeza gukora mu bice byinshi kandi mu buryo bukingiye. Ibi twita ko tutitaho gusa umwimbu wo mu mirima, ariko kandi twitaho n'iterambere mu by'ubutunzi. Igisata kizotuma guhanahana amafaranga hagati y'amabanki cyangwa amamicrofinance akoresha buno buhinga coro. Ndashimiye cyane abantu bose batumye uyu mugambi uja mu ngiro, guhera ku Banki Nkuru y'Igihugu, abakozi ba Innova Microfinance bakoze ijoro n'umurango gushaka abafatanyabikorwa badushikiye mu by'ubuhinga. Iruhande y'ubwo buhinga bwa Burundi Pay, Innova Microfinance ni akanyamuneza n'iteka kuri jewe ngo batumire bahire abafatanyabikorwa bacu, cyane cyane umwanya w'amakoperative Inasoki ko batwituye bwa mbere kugira dufatanye ibikorwa mu ntumbero yo korohereza abanywanyi abikiye muri urwo runani usanga rugizwe n'abantu benshi. Muri iyo ntumbero igisata cya Kikashi nacyo cyaciye gishyirwa mu maserivisi ya Innova Microfinance. Igisata kizofasha kubika, kubikura, kuriha ibidandazwa, haza gukurikirana umwanya ku mwanya ibibera kuri konti y'umunywanyi. Uyu munsi ni intambwe ikomeye mu rugendo rwa Innova Microfinance rwo kurushiriza kwegera abayitura no kubaha inyishu ku byerekeye ibikorwa by'ubutunzi. Itangura ry'iki gisata rizotuma uburyo bwo guhanahana amafaranga mu buryo bwa none byorohereza abanywanyi bacu n'abafatanyabikorwa bacu kunyaruka mu buhinga bwizewe kandi kunyaruka. Turashimiye cyane abo bose bagize uruhara kugira uyu mugambi uje mu ngiro nk'uko mubibona. Inzego zitandukanye zagize uruhara, aho turavuga abafatanyabikorwa bacu cyane cyane ku runani rw'amakoperative Inasoki, abakozi ba Innova Microfinance hamwe n'abanywanyi bacu badahengeshanya kugira icyizere. Ibikorwa byose biranguze inyuma y'amezi 3 gusa arangiye Innova Microfinance yuguruye ku mugaragaro. Muri urwo rwego natangaje ku mugaragaro ko igisata cya Burundi Pay na Kikashi gitangujwe ku mugaragaro muri Innova Microfinance. Ndangije nkengurukira Imana mushobora byose abitabye ino nama hamwe n'abafatanyabikorwa bacu
bacu bose murakoze.